ziko ziravugwa cyane yuko Perezida wa Angola Lourenço inyuma yo kuba umumediatere wo muri zintambara ziko zirabera muri Kongo ndetse akaba ari nawe yatanze umwanya cyangwa ingenekerezo y'uko botangora amagahengwe bakakurasana. Hari amakuru karavuga yuko nawe yoba yarungitse abasirikare benshi mu gihugu ca Kongo ibigwanisho vy'ishirutura ndetse aho banavuze yuko yarungitse Sukhoi 30 na 25 kugira ngo baze gufasha ko leta ya Kongo mu kugwanya no mutwenyesha amazi igihugu cy'u Rwanda. Mbega ibi Sukhoi 30 na 25 bavuga ko zashikiye Karemi na Baraka zije gufasha leta ya Kongo. None aha Kagame niho hamagara abana b'u Rwanda bakitahira bagasubira iwabo. None ashaka iki? Yewe kaye ndoca nja kurima Rubaya ibintu bizomera neza kweli ifumbire ndumva ko igomba iboneke. Bon ikintu cyo kuvuga ko ngo inyuma nabibonye n'abanyarwanda bidoga ngo kumbe tukatuzi kumeze uko nawe ugiye kwivanga mu wari ufise aho herereye ndimo ni gute bose babaye desi igihugu Rwanda gwemera ko rukorana na M23 sigurira ukungene umukuru w'igihugu canke umuntu wari wese afise umutima umubiri n'amaraso uwo mubwira ko mu Burundi hari impunzi zirenga 100 ngahe uwo mubwira ko muri Kongo hamaze gupfira miliyoni amajana uwo mubwira ko abantu bari déplacer uwo mubwira ko Kongo iri kiribwa ubutare ukamubwira ko Kongo bagomba ko yakana amateritoire yayo ngo bisubize ofete ibibi byose biriko birakorwa uwo mubwira ko abagore bamaze gufatwa ku nguvu mvuze les femmes harimo abakobwa n'abamama mwisi igitigiri cinshi kiri muri Kongo ivyo ni ibintu kumva naho buri kuranwa akavinyo ko muri yaridi ntudepoze kirahuri nkina gukore ubutari umuntu ugacuza ubona rero Rwanda rurigoroye kuko benshi niba baraja kwiyarinya ku ruhande rw'u Rwanda bibaza ko barubeshera kwera Kagame kwa kurira agacagira navuvuze rero Olivier Duhungire porte parole wa M23 mwakanwa asha Bush zibe Bush B rero bose baguye mu gahundwe u Rwanda rugiye kwiyemerera ko rukorana na M23 naruto yaravuze bwa bundi wa mujama tubesha turaba mu maso uku none ndatatangaye bose barumiwe sa bose how come that is Paul Kagame you don't know iyo ni face ya kashi ya Paul Kagame mwantari munsi bose bace baticizere nakandi kantu rero bomenya Angola yari gusukurungika abasirikare Angola yo kurungika abasirikare kuva kera boba wifuza kuja korera hanze y'igihugu na cyane Dubai hariho benshi tumaze kwifashamo akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira ubwubatsi construction ubushoferi driving gushikana ibintu ku mukiriya delivering gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna dusange muri mairie de la ville bureau numéro 6 canke mu twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73 kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cyane hasigaye amahitamo yawe gabo kubera yari afise ubuyobozi bwa Union Africaine ntivyari gukunda ko arunga iki gisirikare ari umediateur naho rero vyari vyugariye ni nk'ubu abarundi bobo vyaroroshe kubera yashikiriye ubuyobozi bwa Union Africaine abarundi ari bari bagiye kuzimya umuriro kuva kera sino ntoja ku media uri umediateur ngo ucurungikamwe abasirikare ngo nibiki ubu rero nta kintu nakimwe kimufashe ashaka ararungika ashaka akareka ariko mbega kubona Perezida wa Angola Lourenço yarabaye umuhuza wabo muga uno munsi komune yagiye ku ruhande rwa leta ya Kongo akaba ndetse yarungitse abasirikare n'ibigwanisho bidasanzwe harimo n'amatrone harimo n'amasukoyi ni kiki ntagomvye kwerekana mu gihe twa bari bamuzi nk'umumediateur
Bon Lorenzio nkuko nari nabikubwiye hariho ama decision atari gufata agitwara umwe bw'abanyafrika. Ico ni kimwe. Ica kabiri yaramenye ukuri u Rwanda gonyene gwivugiye. U Rwanda rwarabiciye mu serukira u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaremeje ko u Rwanda rukorana na M23. Mu gihe Lorenzo yari amajoro yiyumvira ico we ukora kugira izo ntambara zihagarara. Hana aruhishijwe n'u Rwanda. Aruhishijwe na Olivier Duhungirehe. Ubungira n'umudamu yaramubwiye ati finale mabonye babagabo wasa n'umengo urabavugira kazi yako. Rero ikintu gihari Union Africaine canke ibihugu vyo muri Afrika nico tuma kenshi nakunze kuvuga ati tugomba twova muri EAC kuko ntaci tumariye. Mugabo rero urinze ubona ibihugu biri na kure ya EAC bihaguruka Angola nuko baba badundumiwe kandi nuko baba bamaze kubona ukuri kandi nuko baba bafise n'uburenganzira bwo kubikora. Umva uburenganzira bwo kurungika ingabo arabufise gufatikanya na leta ya Kongo. No kurakoze cyane Frère, ariko imbere yuko turangiza kino kiganiro tugiye kubona inguvu za Angola z'igisirikare cya Angola, tugiye kubona inguvu z'igisirikare cy'u Burundi, tugiye kubona inguvu z'igisirikare cya Tanzania ndetse n'igisirikare cya Kongo duteranije n'abazarendo. Ino match iraza guherera he mu gihe uno mugwi w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda muri profile ya M23 ubona ino match izorangira he mu gihe M23 yoguma ikomeza kwigarurira ibice ndetse no kugumana akanyarigabo ngaha ku butaka bwa Kongo. Bon M23 ni RDF no Rwanda n'inkotanyi. Mu gihe bogira ku majambo Paul Kagame yavuze avuga ati ngo je narahisemo kungene nzopfa. Ngo nzopfa urumva ibi vyizi inkotanyi canke RDF abasogoso nko sanzwe tubazi bakomoka canke arabanyarwanda bagiriye kuri decision Paul Kagame yafashe. Imwe avuga ngo narahisemo kungene nzopfa. Niwe yihitiyemo urupfa azopfa. Ngo je nzopfa ngwana. Bisigura mvye yatamitse abasirikare biwe ba RDF izo nkotanyi babigiriye ko ni Kigali. Niyo match izoherera n'ubutegetsi tuzova tubuhinduye. Umugore babigirako. Ubwo bakaba barafise ubwenge Zamiri abaswera bavuga ati ngo Zamiri canke ngo zari za mentari bakumva kanuka kavuga ati veyo baveyo biruka bizorangira bajabutse umupaka bakaji wabo mugabo communauté internationale tuzoreka kuyibutsa ko impunzi ziri mu Burundi abavyeyi abataye abagabo abafashwe ku nguvu abandujwe imigera abatewe amada abana bazobara baperenkoni ibi ni vyinshi baba dimwe gusa kurangira ko kizorangira kandi vuba no musi turi mu kwa ubu turi le 20 combien aujourd'hui le 24 aujourd'hui nous sommes le 24 le 26 aujourd'hui nous sommes le 26 iyi ntambara turi le 26 tukwezi kwa kabiri ntituzoshika mu kwa gatandatu itarahera n'amezi abiri gusa. Nuko urakoze cyane Frère tumafite. Nuko uravuze yuko kano gapira cyangwa ino ntambara ishobora guherera ikigali mbetse hakarandurwa n'ubutegetsi bwa leta y'inkotanyi cyangwa bwa leta ya President Paul Kagame. Tumaze imisi turiko turabona abamwe mu batavuga rumwe na leta y'u Rwanda baratumwe ko muri White House na Donald Trump. Tumaze imisi twongera kubona harimwo Jarike muhungu asigwa na Havyarimana Juvenal yazarongo igihugu cy'u Rwanda yaratumwe ko muri Kongo Kinshasa na Felix Tshisekedi. Twongera kubona uwahoze ari chef d'état major mu gihugu cy'u Rwanda nawe atumwe ki Kinshasa. Ino message ku gihugu cy'u Rwanda nike kintu cimpinduka canke nihe nteguro twa ino ntumbero bano bagabo bariko baratwaramo ibintu. Icambere nuko ubutegetsi bw'u Rwanda buharuba buzengereje canke buruhishije abene gihugu b'abanyarwanda. Kandi ababwiye mu Rwanda hari Rwanda du Nord na Rwanda du Sud. Ugomvye kuvuga cyatse kuvuga ko hari u Rwanda rw'inkotanyi no Rwanda rw'abacumbikiye inkotanyi baba Juvenal tubivuge nkuko kugira babitahure neza. Ndaza baraza kuza ngo kuravuga ibi nibi ndabivuga kuko niko biri kuko ni nama nabajije murazonyereka abantu barira inzara ko hari ngo bajya b'inkotanyi. Swat rero ibi bitegerezwa kubuko kuko na Paul Kagame izi nkotanyi ziri kuri vora y'u Rwanda zafashe ubutegetsi zishesha amaraso azategerezwa kuzikorera akantu kubwenge ategerezwa kuzikuzaho ubuhiri umuhini kubera tugarutse handi nyene bavuga ati ngo inkota wicishije inkota nawe uzo kwicisha yindi
ubutegetsi bushikiriye kubise kudeta nawe barakujomba iyindi kudeta kandi biratahuritse rero ni ngombwa bice mu nzira zishoboka zose kugira bitungane. Ica kabiri umuhungu Havyarimana Jean-Luc abanyarwanda bamfitiye icizere cyane gose niwe babona sinzi bamuramwo amahinduka menshi mu gihugu cy'u Rwanda. Hama iruhande ya Jean-Luc kuko ari wari wambajije hari umuntu yitwa Padiri Thomas nawe nyene niwe umuyobozi w'u Rwanda mu mahanga, niwe president asigaye aze kurahira i Kigali. Asigaye kwaza kurahira atwara u Rwanda mu buhungiro Grex. Urinze ubona n'abahora baguhumwumbati mwishamba warabikuye kukagira ikina kuriya sinibaza ko ari ibintu vyoroshe kandi nabo nyene ntibaryohewe kubona aba opoza b'u Rwanda baja kwitaba Donald Trump abaha umubonano. Je twaje nababwiye ati Donald Trump ashaka kuba Amerika n'abaza n'ibi bihugu vy'abazungu vyarakoze amakosa mugabo bakagera hari umunsi umwe Macron yari muri AES ubukobwa bubiri buramwambara gushika ntahasaba ikigongwe avuga ati nukuri amakosa twakoze kiriya gihe ntidushaka ofete bashe kwavuga ati okay twara tuja kwiba duce ku makomisiyo reka ubu twigire direct kuko barasize rero kugira yici no nzira aca muri ino nzira ategetswa kwiciye ubu Donald Trump ari seriye arinda yakira n'aba opposa n'ibintu ntari bwigere numva. Ikindi naco kuba umuhungu wa Havyarimana yagiye muri Kongo canke n'aba ba opposa ndumva ngo bari mu kuja muri Kongo kandi naho Tshisekedi atobatomako barafise uburenganzira bwo kuja muri Kongo kuko ikiroberi cyose nikivukira mu gihugu. Kagame ciwe cavukiye mu Buganda, Red Tabara yavukiye mu Rwanda, M23 yavukiye mu Rwanda, igani bari Speed Forces yimwe yo muri Sudan bavuga ko yavukiye muri Kenya. Baga ADF ako barica abantu muri Ituri bari mu Buganda bavukiye mu Buganda bavukiye Kongo n'Abaganda. CRP yavukiye muri Kongo n'Abaganda. Ibintu byose gisiyo kivukira nimba Jean-Luc canke n'abandi ba opoza bose babonye Kagame diplomasi ko yanse bakene kumumenya imburugutwe barafise dora kuja muri Kongo barabonye ni byabo biri muri Kongo nuko uburenganzira barabufise bamukora ko kuri rebellion canke muri diplomasi mu matora. Ingora ya matora ntiyemera ko haje undi muntu umukandida kare bamukura imburugutwe bomene mu gutwe kandi ngo nigo rurimi yumva goye rega nagatutateke ugateka uruzubuhiri umuhini. No kurokoze Frere mukoronze kino kiganiro tumaze iminsi turabona bamwe mu Rwanda bari barihoreye batavugaragaza ukuri canke gushira habona ibibi president w'u Rwanda ikarakora canke na leta yiwe muri rusange. Twabonye nk'umutama yambaye twa Osquad sindamwibuka ari muri diaspora yahoze avuga akora amajambo yo gushikira inkotanyi cyane yarayasohoye video yagiririza ubwicanyi leta y'u Rwanda guhohoterana ndetse no kudaha ubwigenge abene gihugu. Nkuko nyene twarabonye n'uwizi uri kwizina rya Mupendera Amazani yamenyekanye nka Badrama nawe afata umwanya ikiringo cy'amasaha 2 agaragaza ibibi inkotanyi na gouvernement y'inkotanyi iriko irakorera abanyarwanda. Donc nuku ubona kandi umunyarwanda wenyene ubwite atari no muri politike ariko aravuga ikintu kizima mu gihe benshi bamengo barafunzwe iminwa. Ibi bintu biragana hehe bwana Frere? Kandi tukaba tuzi yuko no mu Rwanda nyene hariho nabandi benshi bafutse umunwa babuze aho bavugira ivyabo. Nihe cizere nabo tugiye kubona ariko baravuga nkuko abandi bariko barashira ukuri kose ahabona. Mu Burundi dufise icivugo canke devise ivuga ati le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Ubuyobozi bw'abene gihugu biciye mu bene gihugu inyungu za bene gihugu cyane gose. Mu Rwanda suko biri bimeze mu gihe babona ko ni pouvoir ya dictature bihaye hanyuma si kubw'abanyarwanda kandi si kubw'inyungu y'abanyarwanda ni kubw'inyungu ya Crystal Event mbari Crystal mavasanga navuze imwe ya wa mujama wacu ngaha pole nishaka Kagame citwa uko nyene bari sinzi kimwe agumanyururiza ng'amafaranga yiwe inyungu zose niziwe n'umuryango wiwe n'ibyo byose byo muri Kongo ntibabona aho bica babona abana bapfa batazi cyo bazi kuba rero abantu babona ko nkuko nako ndabivuga bitameze neza ibishoboka byose bitegerezwa gukorwa rero ubuyobozi bubi canke ubuyobozi butabatunganirije
kandi ikindi naco wibuke ko abanyarwanda bose babayeho ku gitsure batwara abanyarwanda tuvugana ngo cufuta ngo ndagusavye ucuyifuta ngo message barababeshe ko Kagame yumviriza message zose z'abanyarwanda abanyarwanda muko murakurikirana kino kiganiro ni binyoma barabahenze ni binyoma kuko je ndamaze kubipima kandi n'abanyarwanda bo benshi baramaze no kuvyibonera ni binyoma abanyarwanda muri miliyoni 14 musumba barundi mbwira ukungene basamaye kuterangana gute yo kumviriza umunyarwanda ku munsi canke ngo basome message barabariye umutima ntavyo bakora ivyo babaremye mw'ubwo gusa ikintu ndababwiye coshoboka nkuko nka jewe Fleury le Patriote ndi mu Rwanda canke uri umupoza canke bakakwikeka k'ikindi kintu kugukurikirana telefone yawe barabishobora mugongo abanyarwanda bose muri suwe kute barabateye ubwoba nta bibaho ni mwidagadure muyage barabateye ubwoba ivyo ntavyo boshobora ego ikindi rero naco iruhande yo kuba barabayeho mu bwoba nico tubona ko ndariko ndaha ubutumwa abanyarwanda ubu rero ubwoba barabonye kataco bumaze Badrama yaruguruye umunwa aravuga byose banadeje bandungere biki ko babonye uruja abantu biki kunyuruza ko bakizito bishwe nibiki harazwa Oswald imbere Oswald nyene wa mugabo w'inyinya wa mugenzi wa ndi yubahuka Apotre Mbayahaga ngo yo murasa amasasu y'ahantu haraho ofite hari ibintu bavuga kwera baba barashaka kugira bavuga ngo ikigari abanyarwanda cyaye gutinya Paul Kagame ngo wicaye hasi ngenda kubwira ati umunyarwanda wese afise ubwenge yicaye hasi akavisiona akabimbonera kure nco tavuga nabwiye abanyarwanda bose mukwiye kubimbonera kure mukabone yo Kagame ari karabajana gukanura nyene mukabona kure bakabimbonera kure mugakanura mukabone yo Kagame ari karabajana si heza rero bajya urya Badrama urya Mutama si bajya gusa ni benshi gose mu Rwanda nubu barakubwira ati turabuze umuntu abimbarutso ukwereka akantu twikorera nubu bajya nyene n'inzara bifitiye ndazi ko nka Paul Kagame bo bahuye na vya biro bike vyiwe bo mugurura kwe nuko rero ni revolt kandi no gutahura ko babeshwe kuko yaje avuga ngo hari umumama wabonye ari kuri senta aravuga ati ngo baje batubwira nkatangiza zaje zitubwira ngo Havyarimana yadufutse ngo isashe ku maso ngo ahubwo ngo ufuma ngo isashe Havyarimana ngo aho ngo dushira ku rusato rw'inka ngo rutuma tutanabona ngo isashe yoyo nemitende ngo ranabona nabuke ngo gakuyihwija ukabona huja ngo mugabo yabafutse ngo igishato cinka uco vyumva rero ko baravenzwe niyo mpamvu rero bahagurutse kugira barabe ko bo kwikombora bo kwikura umwasi ku gikano ari nza umwasi wa Kongo umwasi w'u Burundi umwasi wa CPG no James Kabarebe ntiyabivutse abanyarwanda bo abagirako aca kuma bisobanura yuko mu Rwanda dushobora kubona aba revolutionnaire bavyuka mu gihe abantu bare babona yuko umengo president bose yarabasize mu gapiri bose yarabifatiye yarabagiza babo yarabemye mu bwoba rega revolution nyene maze kumva abaopoza abaopoza d'abord ubwabo bemeye bakaja hamwe aco n'igisasu kiriko kirakogwa urinzona mu Rwanda indani mu Rwanda umuntu ahaguruka akavuga ati ntibiryoshe ivyo uri kurakora revolution isumbiye rega ro twibagiye Moses yapfungwa motion ugera mwubaho usambwa ati je nkotange ntazonkunda mushaka kuzinkundisha kungu bashobora mwagiriza urumogi mwagiriza urumogi ko bumvise uburenganzira bwo kuvuga katazikunda arabufise ngo urya wa mugore wa mudamu Victoire Muhoza Ingabire yisomeye igitabo ca Histoire du monde n'imbagere première guerre mondiale ngagomba kubite kudeta Kagame umuntu adafise n'umusiti nari gikwasho nibatubwiye mu byo bamufatanye musa koshwa ari mwigikwasho canke ugwembe bavuga yari yarafise umugambi wo kumukatakata nta na kimwe nta n'umusiti afise raba wa Mutama wa wundi yakwifata aho rero acobora ko abajama batameze neza mu mutwe bamba barire vraiment inkotanyiza bwaracuramye ribe yonyene yivugire ko barafinda imudeklare ko barafinda ari umusazi mu misi itari ingahe ucongera ufata wa musazi uje kumufunga kandi utasohoye indi tangazo uvuge ko yakitse umusazi araburana rekura barafinda abana nibarekure barafinda ibintu mukora mukihaza muciye ubwenge twe mwamukanze turi musi y'urutaha mwana ducokoyesha twahora tuvuga je nari nitekerereje nuko gose nari mbuzi ivyo mvuga byari bwabo ne murekure barafinda vraiment Free Victoire Umuhoza Ingabire izo formire ngo no FDLR ngo genocide nimba mwagiza genocide mushira imbere ya sentare mu bimwagirize afungirwe none nko tutazi ca afungiwe nimba
Motion Moses azira kunwa urumogi ntiwemeye ko barutera none mu Rwanda Paul Kagame so yemeye ko barutera neza cyane okay haga tugize rusansu bamuhiriwe mu nzu ntosanga barunwa none ndakubesha wowe uravyigaminwa y'abajya abahungu biwe wovuga ko atama spare match n'imogi bakubise bari bakagufunga umuntu bamurenganya je ntandero ndiko ndababurira mugo ndavuze ati hakaba ari abaparepi mu rumogi bakarubura hajya mu nzu kwa Paul Kagame muri bajya abana biwe bace naje baza batware bafunge ego nebo vyoko nayike ko babafyira wo by'abanyagihugu tera imyumbati bayijya ngo namakosa oya Moses ni bamurekure ndabizi yazize ko adakunda inkotanyi ego nta bindi donc mukurangiza kino kiganiro cyacu frère president General Major Son Excellence Evariste Ndayishimiye aheruka kurongora umwe bw'abanyafrika ari nayo mabanga ubu ari we aburamutswa umwe bw'abanyafrika ariko twagiye kumva amajambo ya Olivier Nduhungirehe atera umunwa cyane yuko General Major Neva adashobora kuba umuhuza wa leta ya Kongo ndetse none muhari w'inyeshamba wa M23 muri profile y'igihugu cy'u Rwanda. Ibi bintu nike kintu abanyarwanda bikanze kwa nka yuko President Neva ashobora kuja hagati yabo. Inyishira tomoye Jeff Lehiro Patriot ukungene ngana n'imyaka mike mfise amateka y'u Rwanda ndayazi Son Excellence wewe avuga ko ba James Kabarebe n'abandi benshi abazi baga basoda bakomeye biza ha mu Burundi turabazi urumva hazaho kafe zahehe bose twarabaretse guhera ku mugore wa Paul Kagame bose twarabaretse bisigura ko abazi neza ha kandi ikinyomo cyo kubwira Trump wisigura do you see you know umuru muri za you see uvuga ati turi muri Kongo ntitugizuku Trump bimufata uburyo bwinshi amadrone abastatistien amadocumentation amasatelite kugira barabe ivyo bavuga ko ari ivyo mugo twebwe uzoza kumbwira president wacu ngo ntituri muri Kongo FDNB yirugira bafata uzoza kubwira uje umurongozo wa Union Africaine ko ata violation wakize aho hakurya aho azi okay acabwira ati reka mfate kajugujugu ngende kurabaho mwaciye aho hari ibintu bigoye ofete turabazi cyo twanavuze ati je ndabamenya kandi kavuga ibintu bikabababaza bakagenda gusorora muri YouTube bagaterminating amacano yanje nkangahe nkatukwa nka telefonwa nabara barongozi nyene bo hejuru wewe je ndavuga ankarite y'umusivile y'umunyene gihugu muto ankarite y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ankarite y'umukuru wa Union Africaine ankarite y'umuhuza wa Sahel kari kwa baburuki kwa ba Traore ari mu Buganda ankarite umugenzi w'abajene muri Afrika uyo gashayo uvuga ikinyoma uyo yigeza base yuko akubita intambwe Son Excellence Evariste Ndayishimiye general avuze ati ego RDF niyiri Trump atatera kikidodo ubavuga ati uyu numubanyi baranazinanye n'umugenzi wawe abibona kunsumvya barabana rero bavuga ati rega biranagoye ko Olivier Nduhungirehe yoza kwisigura kwa Son Excellence urumva president Evariste Ndayishimiye twehebwese nivayo murabakasha twe nakakanyaro kabo ko kwiduza ahantu batari oro tubazi seve none seve ya Nduhungirehe ntituyize ni impunzi seve ya Kagame ntituyize cyane seve ya Janete muka Kagame ntituyize seve ya Comoro bayani bajya bose ntitubazi seve ya Kabarebe none woyoza kuguhenda gute ubu Rwanda turazi umupaka aho ugarukira turazi Rwanda Burundi bikiri koloni ya Congo Belge hariya turazi presque tout baranivuga ko twarabakuze none umuntu bari umukuza atakuze sigura ko umukozi munaryamana musangira igitanda uva ngaho kagenda inkuru zo mwijoro abakuze ntaho niyo muryamye muri nko mu gitanda waraye wabona umuvyara wa muratera inkuru sigura barazinanye cyane gose rero ni byinshi nibyo banga ko Neva ashobora kubabwira ati mwebwe ndabazi kubakera bavuga yemereye nkuko ariko arabumviriza barasanga PV yafashe ntisa nivyo bavutse none bo mubesha kandi abizi nako baricaye hasi baravuga ati turapfuye noneho kuba mujeje amabanga turapfuye noneho amprisa kandi kantu kubwenge Union Africaine yakoze batabonye Kongo bace bayigumiza muri Conseil de sécurité
ivyo bintu arahejeje nakagambane kabibayemwo frère oya sakagamba n'ubwenge umuzungu araguha umuzungu ameze nk'isi mu Burundi tuvuga ati isi si nyoko irakosa konkeje profita ewano kwa uko urashoboye gucuka ku mezi abiri ubwonyo ko wawe aragucutsa no ku myaka 5 yewana uko mvuye kwishura rero isi yarabahaye Kongo barabaza imyaka 30 bigina nibaba bise nibaveyo turakeneye kubona Kongo ifise amahoro vraiment kweri bashaka naho butare bagende officiellement babugure isanzwe bagure mbeko Rwanda rufise ubutare haga babwimbahe inshaka bariyumvira ivoka ryo nyene ryarabavuye ko babura amahoro umukeke tuwugaye bagumye batukanye n'icubahiro n'abarundi ngo turi basendagara mandarine zaragiye imicungwe vyose vya amamesa tuyugaye uburobe n'uburobe uburobe bwo ntuzeye nzovu yoca kwica uburobe n'umukeke amamesa twara kubisa kagufu bajaba ngo nta mesa baje ngo nta mamesa tuzosubira kurya mwari muyafise kumbe rumonge yafunze imima rumonge na Nyanza rage bafu ni mwitonde kuba kwisi no kuyitonda kandi n'umwami yaratiye urushinge yego nje tuba Paul Kagame ubwenge bumaze kugaruka yagiye kubwira Sadate wawundi avuga ngo yokoresha abakongomani ngo n'abarundi ubwiwe ntarava no kuyo aneye Kagame arababwiye ati reka kuba mwishongora ku bantu ngo muteye imbere ngo mubasumba ivyo musumba yaricaye hasararaba tugiye kubaho gute kuko agera abona ko bavuye wowe bari ko niyo biko biraje kandi agiye kubona ko uburundi ubu two twishorera amatona 650 ubutare bw'iwacu tukerekana naho twabwimvye n'abajene bako barabwimba mugabo bwa natwe kantu babwimba nafate video bako barimba anashore turabe ahubwo ngo ariko arubaka uruganda ruzobuhingo ega umukecuru mu gupfara vyibuha bwamubanye bwije no ku frère mu kurangiza kino kiganiro twayaze vyinshi tuyaze n'uwanyu utari muto ndashaka ugira akajambo kamwe ugenera abanyarwanda badukurikanye mu kino kiganiro kugira nje mu Rwanda reka manze mpere mu Burundi uterekireza aracibanga abarundi nko nama nababwiye ubumwe no bwacu abarundi turi bamwe surtout abajene ama generation yacu biriya bintu ba pasi sinzogenda ntabavuze nzokwama nabavuze biriya ba pasi bako barabigisha vy'uburofu ngo hari abantu bari allergique ku mata n'ibindi vyinshi basanzwe bagira ko kugira bakora ivyo bakoze navyo dukeneye izi generation zacu ingo duhure twinjoyinge duhane ivyiyumviro dufatane duhane support n'ibindi vyinshi amoko mu Burundi tuyasezerera navyo dukeneye mu Rwanda hari hakurya Akanyaru Paul Kagame sabikanye ubuyobozi n'abandi rekabeho yundi mukandida hanyuma ikindi naco va muri Kongo mwana wa mama hakibona igifisa amaso abiri nivyo umunyarwanda nabo muratwo turabajama ego nimba mumva tukuvuga uku twanka ubwo buyobozi bubi bwa Paul Kagame n'abamukikuje kandi mwibuke karimwe mwana dusotoye nimwawuzimya tuzowuzimya nitwahora tuvuga kuko benshi bararambajije ngo Frere we wahorahe ngo vyagenze gutangure kuvuga je nanje nimwe mu yera je n'umuhamagaro ko rero nimwawa twubahira indongozi zacu twabwiye zimye gasuku zimye abo bande ego kumbura ko murondera ibijumbu kuri YouTube sawa muko ni murondera izindi content canke muvuge geopolitique mutako mu mudashize isoni sino u Rwanda none kandi bivuge hari akantu bavuga ngo sans toi ou avec toi je vis ntaje mu Rwanda nzobaho ego njeyo nzobaho nje tuma rero benshi akunda ngo ntuzohonyera mu Rwanda kubera iki inkotanyi zizokwamaho ndobwo boyobozi uwo cofata padiri sinoza neza cyane uwo cofata muhungu wa Vyarimana sinoza jariki uwo cofata umwe batinya hariya tuvuge barafinda ko barafinda we yararagerageje no gupostira muri 2017 na 2024 yo gifata barafinda sinoza barafinda afise mindset imeze neza ahubwo barabonye ivyavuga avuga ati umugabo we karadufukore katumwita umusazi ego rero ni mwitonde tubane neza mu karere kuko nimwe hwa dufise muri EAC ibisigaye navyo ni ivyisi ego kuko na Paul Kagame nakari karica sesa na kabareba ubu ngo no guhaguruka nahaguruka ngo aguma sinzi ko akiri na muzima none ivyo yaruhiye umva bimumariye iki bizomukurikira cyo gituma dukoresha ubwenge ego dukoresha ubwenge
kubaka igihugu urashoboye kucubaka no indi formule diplomatiquement tayenze kwica abantu maze kwica muri myaka 30 ni benshi vraiment nako agasuni karugi kanje rero twubahane icambo cambaye ahaga ngo we are neighbors our neighbor ntituri ngo bakausin bahaga yavyanse kuva kera your president is your president my president is my president my president is my president full stop point rate ibisigaye tubane gusa fresh nta bindi abanyarwanda shout out turabakunda cyane mugabo bagiye kumbuga kuza kudusotora badutuka batwita ivyo batwita ibigarasha FDLR ntera hamwe nibiki murarushe kandi muzoruha musubira muruha ntimushoye kwita umuntu icatari nko kuvuma umuntu atavuma nuko rero nizere ko abakozi bangire ko navuze menshi ba B4 News Fleury Podcast TV na Fleury Podcast TV mugende n'abakifatiye mu nzira kino kiganiro canke bakironse mu nzira y'amarinki mu magroupe mugende mugizuku subscribe uko kuri turakubaha neza tutaguciye ku ruhande tuvuga imbaga mu mazina naraheza giho no kurikije shimira cyane Fleury ndanashimira cyane abantu bose bamenye makino kiganiro ndizera yuko byinshi mwavyumvise aha rero gugenda usize ko commentaire novuga yuko uba wiyibwe ko twavuzemo ibintu byinshi biri très intéressant twavuzemo amajambo menshi yankenegwa ndetse twanashizemo impanuro zidasanzwe aho mu Nyarwanda canke mu Rundi ndetse wumve kino kirimi cyose c'ikirundi ashobora kugira icyo bivuze kurenda bashimire cyane ndanabakengurukire ndanashimira cyane bamaze gukora subscribe ariko utarabikora bikore kugira ngo ibiganiro bizobashe kugushikira hakiri kare cyane bitaramara umwanya bikiri bishasha bikimota ubushasha like n'ingenzi ituma mutwereka yuko turiko dutamba twirorera kandi abike banure kumbure tuzongera mu bindi biganiro byacu canke turongera bye bye